Sema ya. Haleluya. Yesu ni mwingi. Kana leo. Kumukobera maisha kwa Yesu Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Tugire Kristo. Bashika i Kaperinaumu, yinjiye mu nzu arababaza ati mwaharira ibiki mu nzira? Barihorera kuko mu nzira baharira umukuru wabo uwo ari we. Amen. Turarangije gusoma aya n'amajambo yabaye hagati ya Yesu n'abigishwa biwe, ari mu nyigisho Yesu yatanze. Iyi ni inyigisho yatanzwe nawe ariko asigura ku bijanye n'uburongozi. Ndagomba kuvuga yuko uburongozi butangwa n'Imana yonyine. Imana ishimwe. Uburongozi butangwa n'Imana yonyine. Cyo gituma Bibiliya isaba abantu kumbaha no kumvira uburongozi. Kuko uburongozi butangwa n'Imana yonyine. Rero iyi ni inyigisho ni nka seminere Yesu yari katanga mu bigishwa, kuko hari habaye ikibazo kitoroshe hagati muri bo. Bariko baja impari, hari impari zidasanzwe zo kumenya uzoba mukuru cyangwa se uri mukuru muri bo wariwe. Mbabwire ikindi, Yesu yakunda kenshi nk'inshuro zitatu zose imbere yuko ibi biba, yakunda kuba ariko arababwira ko azobavamo akagenda. Ati umwana w'umuntu agiye gutangwa mu maboko y'abanyabyaha, bazomwica, bazomubamba, bamuhambe, atariko ku munsi ugira gatatu azozuka. Ni mama turi kumwe tuvuga amen. Hanyuma abigishwa yababwiye inshuro zitatu, hanyuma abigishwa batangira kuzamo ibibazo byinshi, kuko ntibumva umuntu yoba ari mukuru muri bo uwo ari we. Mukaba muzi ko mu ntumwa hariho bamwe bakunda kuba nk'abishira imbere cyane. Hariho bita Petero, yarakunda kuba nk'ubishira imbere cyane. Yohana wewe yananga mu gikiriza cya Yesu. Rero byari bigoye cyane kumenya umukuru uwo ari we. Ariko reka mbabwire, Yesu Bibiliya imwita umwami w'abami. Ni ukuvuga rero yuko nk'umwami w'abami, nk'umutegetsi akomeye atwara abandi bategetsi, yari afise uburambe, yari afise icyo yobwira aba bantu bariko bashaka ubukuru cyangwa se uburongozi. Abagirira seminere, abagirira inyigisho, abategurira inyigisho. Ariko hadutse ikibazo, kuko hari habonetse umudame aje ngo amupfukame imbere. Uwo mudame ngo yaraje, umugore yaraje amupfukama imbere, ngo yari kumwe n'abahungu biwe babiri, uwitwa Yakobo n'uwitwa Yohana. Hanyuma ngo araza amupfukama imbere, amupfukamye imbere. Mugabo kandi ndani muri we yari afise icyo yari agomba. Uri kurabira abaguca wamenga ariko arasenga Yesu, ariko siyo cyamugenza, ahubwo yari afise ikindi kintu agambiriye.
hari ibindi bintu byari bimujanye, hari ibindi bintu yari ashaka. Yesu amubonye apfukamye ko Yesu araba mu mutima, ngo aramubaza ati ushaka iki? Ko yaramubwiye ati agomba gusaba ijambo nyakubahwa. Aramubaza ati nawe ushaka iki? Aramubwira ngo ndashaka ikintu kimwe kandi ukinkorere. Yesu atega amatwi abigishwa bari ngaho, intumwa zari ngaho, aramubwira ati icyo nifuza nshaka yuko mu bwami bwawe ku ngoma yawe abahungu banje babiri, umwe azicare iburyo bwawe, uwundi aze yicare ibumoso bwawe, hanyuma bize bigende neza, baronke ibibanza bikomakomeye, ibyicaro bikomakomeye mu bwami bwawe. Yesu amwishyura ijambo ryari rikomeye cyane, aramubwira ati ntimuzi icyo musaba. Ni nkaho yariko aramubwira ati uburongozi buragoye. Aramubaza ati mbega wewe icyo kibazo Yesu yatanze kinakomeye cyane. Ofete ikibazo si ibyicaro, ikibazo si amapozisiyo, ikibazo si ibibanza, ikibazo si kubigwago bwakeye. Ahubwo ikibazo gihagaze muri iki gikombe abarongozi banywako. Turi kumwe na yemwe? Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ati ikibazo si ibyicaro, ntimuzi icyo musaba. Ni nkaho yariko aramubwira ati uburongozi buragoye, uburongozi ntibworoshe. Aramubaza ati none wewe igikombe guherako wewe uzokinywa. Yesu arababwira ko ari umwami w'abami. Igitabo cy'Abanyefeso kimuvuga ko ngo Imana yamushyize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko ni mu kizoza, kandi yamushikije byose ibishyira munsi y'ibirenge byiwe. Urumva rero umuntu ariko arababwira iby'uburongozi byari byumvikana, yari afite experience. Munyitabe tubwire amen. Rero aramubwira ati igikombe nkwerako uzoshobora kukinywerako. Muribuka Yesu ahantu mu gashamba k'i Getsemani ariko arasenga avuga ati igikombe data kindengane. Ni igikombe kigoye. Mbega ubuzima bwa Yesu uzobushobora? Ubona woshobora kubaho ubuzima bwa Yesu? Ubona abahungu bawe boshobora kubaho bakemera imibabaro abarongozi bagira, bakemera gutukwa, kubabazwa, gukengerwa? Yesu yarakengerewe, yarateterejwe, yaravuzwe nabi kugeza bavuze ngo ni umukuru w'abadayimoni. Mbere Satani ni wamukoresha. Mbega ibyo muzobyihanganira? Icyo gikombe wokwibwira ko mwebwe mwogishobora. Ikibazo ntibyari ibyicaro, ikibazo sifatanye umuntu yicarako. Ikibazo Bwana asifiwe, ikibazo ni ukugendera ubwo burongozi, ni ukugendera ubwo bukuru, kuko biragoye. Yesu reka ababwira ati ntimuzi icyo musaba. Bari kubagira ibintu by'amayeri. Nawe raba umuntu aje nk'ugusenga, nicyo gituma Imana iranga ubujyajya cyane. Imana iranga ubujyajya. Rero Yesu amaze kubabwira ayo makuru, akababwira iyo nyishu. Kandi reka mbabwire ibitabo bimwe bivuga yuko uyu mugore yoba yari mwene wabo na Mariya yabyaye Yesu. Muriko murankurikirana? Ibitabo bimwe amakomantere avuga yuko uyu mugore yoba yari mwene wabo na Mariya yabyaye Yesu. Kugenda rero abahungu biwe byari byoroshye, yari azi ko icyo kibanza akironka sans problème neza, kubera hariho ubucuti yaba na Yakobo na Yohana be na Yesu baregeranye. Ariko Yesu ni mwiza n'umumpera icyubahiro. Haleluya. Yesu araba mu mutima. Yesu ntari manipulable. Yesu ntari corruptible. Yesu ntagoromba ntabiturajya. Habe naho wamusenga ukagerageza kwerekana ko uramusenga ariko utari kuramusenga, ibyo ntacyo bimubwiye. Araba mu mutima, akaraba abantu bamukunda n'abatamukunda. Niko akora, niko ameze, ntagira iturire.
ntiwomahenda ngo wasenze, ntiwomahenda ngo wapfukame, ntiwomahenda ngo wakoze ikintu na kimwe, ntiwomahenda ngo wavuga ngo twakoze ubutumwa. We araba mu mutima, yari yamaze kubona andanje, yari yamaze kubona ikintu kitameze neza muri uriya mugore. Aravuga ati simuzi icyo musaba, nihaye kavuga ati uburongozi buragoye. Niho yamubwira iri jambo rikomeye, none haramuhebuza rwose. Aramubwira ati nanjye ndi munsi y'indi otorite, ndi munsi y'ubundi bubasha. Hariho Imana itanga ibyicaro. Birasobanurwa rero ngo ije gutoranya abarongozi, ije gutoranya abakozi, ije gutoranya abajya mu byicaro mu mapozisiyo, bikorerwa muri kabine y'Imana. Full stop. Bikorerwa muri kabine y'Imana, mu biro by'Imana yaremye amajuru, muri biro by'Imana yaremye isi, muri biro by'Imana yaremye abantu. Niyo izi abantu yatoranije ko bazoba abarongozi. Rero Yesu abajijwe n'ibindaba, icyo ni igikorwa cya Data. Muriko murankurikirana ga yemwe, kandi reka mbabwire ni ukuri uburongozi buva ku Mana. Reka mbabwire akaroro gatoya mu gihe cy'umukozi w'Imana Samweli wavugishwa n'Imana. Imana yaramuhamagaye iti genda ugende kwa Esayi, hanyuma hariyo abahungu afise umuhungu umwe nifuza yuko azoba umwami. Hari umuhungu nifuza ko azoba umwami, ugende umusike kwa amavuta. Samweli aragenda afata ihembe ry'ibashati n'amavuta, aragenda ashitseyo. Urabona umuntu n'umuntu, turaba kuri ibi bigaragara, aya maso yacu ntarenge kuri ibi tubona, indani ntitwamenya. Isaya aramuhamagara, aramubwira ati Imana yashimye umuhungu wawe ume ngaha kugira ngo abe umwami w'Abisirayeli. Hanyuma Isayi azana ngo umuhungu wiwe ngo mwiza, we umuhungu muremure mwiza, ameze neza, agaragara ku maso yuko ari umuntu yoshobora kuberwa n'ubwami akarongora Isirayeli. Hanyuma Samweli nawe akimubona watavuga ngo ni ukuri ngo uyu yoba ari Imana yatoranije. Araba kubigaragara. Ubwo nyene Samweli agira akora ikosa ngo afate ya mavuta ayasize kuri wa muhungu Eliyabu. Ubwo nyene Imana aramubwira ati ntukore iryo kosa, jewe sinaba nk'abantu, jewe sinaba nk'abantu, uwo siwe. Mumva ivyo Imana bitagoye. Imana ishimwe. Imana biragoye. Nicyo gituma umuntu yirobera kuri otorite aba yirobeye ku Mana. Uhakana uburongozi bwashyizeho n'Imana aba ahakana Imana, aba yanse igikorwa Imana yakoze, igikorwa Umuremyi yakoze. Rero ati suwo ntukore iryo kosa. Samweli abwira Esayi ati Isayi we umuhungu wawe Imana iramwase, zana ubundi. Ngo azana uwo bita Abinadabu baraza, nawe yari umuhungu mwiza agororotse ameze neza. Samweli nyamurabe ati n'uwo Imana yamwase. Bazana undi yitwa Shama, nawe araza baramuzana uwa gatatu ati n'uwo Imana nimukunze muri Samweli. Noneho Samweli ati none nta bandi ufise, ngo azana abahungu be bose ndwi. Aramubwira ati abahungu ufise nani ndwi, none rero toranya nk'uwo Imana yo ntabwo Imana yashimye. Samweli baraguzamwo amaso arabona n'uwo. Naho Samweli yazazanirwa ngo arabaza ati none Esayi we nta wundi wogira, nta wundi Imana ufise, none ko Imana itabesha yanumye iwawe nta wundi wogira. Ngo Isayi aravuga ati reka hariho akandi gahungu k'agahererezi kibagiwe katazwi. Hariho agahungu k'agahererezi nako nyine kagiye mu ntama, niko karagiye intama hariya. Ati yo gira ningoga munyaruke mumuzane, nta kiri bukorwe uwo muhungu ataraza, nta kiri bukorwe uwo mwana ataraza. Kuko ni Imana yari yatunze urutoke, ni Imana yari yashize ku kuboko kwayo, ni Imana yarizi. Rero reka mbabwire ikintu kimwe bene Data, turiko twumva amajambo y'Imana, turi kuri iyi teme ikomeye cyane. Reka mbabwire iki kintu, Imana yo mu ijuru iraba mu mutima. Imana yitegereza mu mutima. Twebwe ntitwobonye, jewe ntiwomenya ibiri mu mutima wanjye, nawe sinabonye ibiri mu mutima wawe, ariko Imana yo mu ijuru yoyo yitegereza mu mutima.
ngo baramuhamagara barirukanga baramuzana. Uwo mwana w'umuhungu yari igitangaza, niwe yari umuherezi. Ngo Samweli amubone, Imana ngo bamushyira konfirmation ati n'uyo. Bafata amavuta bayamumenako, Dawidi atorerwa kuba umwami. Bimaze kugeraho bene baba baratangara, abantu bose baratangara kuko Imana itarobanura ku butoni, ariko Imana yitegereza indani mu mutima. Babwire iri jambo kandi rikomeye cyane. Burya gutunga ni byiza, kugira amashuri menshi ni byiza, kuvuga indimi nyinshi ni byiza, kuba umuntu yarabaye rurangira akamenyekana ni byiza, ariko ibyo byose ntibirakwira. Sebe y'ibyo bintu birakwira kugira ngo Imana ishobore kurobanura umuntu. Ahubwo nyabuna igikenewe ni kimwe, nuko uwo muntu aba azi n'Imana. Imana ishimwe. Rero twihutire cyane kurondera Imana, twihutire cyane kumenya icyo Imana ituvugako. Kandi reka mbabwire n'abagiye mu byicaro bitandukanye, nta buhinga bwabayeho, ariko ndafite icyizere ko ari Imana yabaravye neza ikabashyira ku kiganza cyayo mukabaho. Imana ishimwe. Utabizi ubimenye, ni Imana irobanura abarongozi. Ntibisaba cyane yuko umuntu aba avuga ngo hirya no hino ko ari igihangange kugira ngo Imana ishobore kumutoranya. Oya, ibyo gutanga ibyicaro biva muri kabine y'ijuru, muri kabine y'Imana. Niyo Imana ibikora. Bikenewe cyane yuko abarundi dutunga rwose, tubivyamamare, tubibintu bihangange, isi yose tuvuge kugira ngo tubone kwemerwa. Igikuru nuko Burundi Imana ibuzi. Bwana asifiwe. Igikuru nuko imagwe w'Imana ikuzi. Yesu aje gutanga izo nkuru cyangwa se aje kwigisha no gusobanura no kwishura uwo muntu. Yesu rero atanga ibyo ngiye kubabwira twarasomye ngaha, atanga ibiranga umurongozi mwiza, atanga seminaire sur le leadership nziza, umurongozi mwiza. Nivyo ngiye kubabwira, ndababwira ibishya bitanu byanditse mu gitabo cy'Imana kandi nzobandangije bitanu canke bine n'abaharire. Bwana asifiwe. Icyambere yaravuze ngo umuntu kugira ngo abe umurongozi kubw'Imana, uwo murongozi ikintu kimuranga ni umukozi w'abandi, ni umukozi akorera abandi. Iyo Imana igushyira muri pozisiyo kanaka, ikagushyira mu cyicaro kanaka, kuko iri kurobanura igakura mu bandi, ikakuzanira gushyira mu kibanza kanaka, uzutaha umenye neza yuko uriho ushyizwe aho hantu ukorera abandi. Nta kindi. Utegeza kuba umukozi wa bose. Bibiliya ngo muri mwebwe siko biri, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe azaba umukozi wanyu. Yesu niwe yabyerekanye igihe kimwe ariko aroza ibirenge by'abigishwa, aboza ibirenge. Ndababwire ko kijya kintu mu Bisirayeli cyakugwa n'abo bita abaja, c'est-à-dire abantu ba nyuma bo kugeza ko hanyuma classe abanyuma bajyaho hasi, nibo bita abaja, nibo bagenda bagaheza bakagira iki, bakoza ibirenge abantu, abashitsi bashitse, umujasha yihuta, nibo bakora amatwarete akoza ibirenge. Yes, umwana w'Imana azima. Yes, umwana w'abami. Yes, yahawe izina rirutana n'amazina yose. Yes, yicisha bugufi, aramanuka, arakorera abana biwe bigisha intumwa, arazikorera, akora igikorwa cy'abashumba, cy'abaja. Nguyo umurongozi mwiza kubw'Imana. Iyi Imana igukuye mu bandi, umenye kugiye gukorera abandi. Nimba turi kumwe mu yitabire amen. Icya kabiri, kwicisha bugufi. Umurongozi mwiza yicisha bugufi. Ndashimira Imana abategetsi bacu muri kino gihugu cy'u Burundi. Imana ibabere umugisha, bakomera amashyi cyane. Mumbabarire babwire kuva amavuye gabone umunyacyubahiro mukuru w'igihugu aramutsa abanyarucari, akaramutsa abantu bato bato, akagenda agasakicara n'abantu. Sinzi ko muri mwari bwayibone, ariko Imana ibahezagire cyane. Mwongere mukomera amashyi Imana. Umurongozi
mwiza yicisha bugufi, aramenya ngo ahantu nashize n'Imana kugira ngo nicishe bugufi. Yesu wahamagara akana gato mu kubyerekana, yahamagara akana gato agahagarika hagati yabo ngo arakarera, ngo arababwira ati nuko uzokwicisha bugufi nk'akana gato, uwo niwe mukuru. Yari kamara impari zari mu bigishwa, yari kamara impari, yari kazirangiza n'aya manda y'iseminere n'izi nyigisho, abahugura abakura mu bitari byo. Haleluya, mugitangira haleluya kandi haleluya. Impari arazirangiza, arazi gukemura ibibazo. Mwabonye ahantu yabeteronze nk'abandi twari kumuharira iki mu nzira, kandi kababwire naho mubona uyu mugore yaje wenyene niwe yitanganije gusa, ngira ngo kubera ubwo bucuti ngira ngo bari basangiye sinobimenya, ariko n'abandi bari mu kibazo bose bari bafite ingorane, baguma baharira bavugana, ninda ni mukuru, ni Petero, ni Yakobo, ni Toma. Toma wewe yarafite ukwizera kuko sinzi ko ngira bamushira inyuma kabavuga. Umurongozi mwiza yicisha bugufi, aricisha bugufi. Yesu avuga ati rero uzokwicisha bugufi nk'akana gato, uwo niwe mukuru mu bwami bwa Data, niwe mukuru mu bwami bw'Imana. Abona Imana ihagurutsa, abona Imana ikura mu miryango, abona Imana isanga mu misozi, abona Imana isanga iyo batawe. Reka mbabarire nawe tukagira amayeri menshi ngo twikunde wakaze, ngo twitoneshe. Niba waratoranyijwe ku murongozi uzomuha. Bwana asifiwe. Uzomuha, azogusanga mu misozi, azogusanga ahantu utaruzi, azogusanga mu mashyamba, mwibuke Yosefu yamusanze mu gasho, amukurayo amubwira Premier Ministre muri Egiputa, kubera inyenyeri y'uburongozi yari imuriko. Nta muntu yohindura umugambi w'Imana. Imigambi yawe si iy'abantu, imbaraga zawe si izabo, ayiwe ibidashobokera abantu. Imbere yawe birashoboka, imigambi haleluya, kuko munze kumva bamwe muri mwebwe Imana yateye ikabashyira mu bibanza byinshi yo kwadushimira intahe. Numva hose uzakoroka, mbona Imana ni nziza, iragukura ahantu kure y'abantu batomenya uko uri kw'iyo nyenyeri y'umurongozi. Imana ishimwe. Ndabona rero ayandi mayeri abantu bayahagarika bakitega Imana. Icyo Imana yavuze kuri wewe kizoshika, kizoshika. Nawe utotanga ibituriye, yes, nawe utokwikundwa akaza kuba abanyacumi. Ndabeshe twebwe ntitwigeze dusaba kuba abapasiteri, babyisanze kubera umugambi w'Imana umeze gutya. N'abandi nibaza ko bategeze badepoza ngo bikubavuga ngo bariko barigira kuzoba bategetse kanaka no kuzoba mu cyicaro kanaka. Oyaye, ubyisangamo, ni porogaramu y'Imana. Ibyo bikorerwa muri kabine y'ijuru. Haleluya! Ibyo bikorerwa muri biro ya Nyenisi n'ijuru. Yesu niwe yavuze ngo ibyo bikorwa si ibyanje, jewe naje kubacunga mu bugingo, ariko iyo dutangira ibitabo n'Imana ibikora. Haleluya! Abakategekera babwire nimeze n'usanga abari bose no mu nzozi. Hey, haleluya! Bakabibika mu buhanuzi, bakavuga ati sinzi Imana ivuga ko ati genda icagera zoba mu bihe byanje. Icya gatatu kikirakomeye rero, yavuze ngo uwo murongozi hari igikombe ategerezwa kunywerako. Hari igikombe ategerezwa kunywerako. Mbabwire bene data, uburongozi Bwana asifiwe. Munyitabire haleluya. Erega Imana ikavugana nawe iciye muri iri jambo ryawe. Hari igikombe abarongozi banywerako, haba muri politike, haba mu
hari igikombe naho yaba ari mu rugo umukuru w'umuryango ni tete na famiye, hari igikombe ategerezwa kunywerako. Kandi reka mbabarire ntacyo bakirura umurongozi hamwe n'Imana arabyihanganira. Yashatse kuvuga ngo iki? Mu burongozi ntibisosa byose. Abarongozi murabizi, harimo kwama, harimo kuvugwa, hari aho bakugwanya, ariko ni byiza kwihangana ukabana igihugu wahawe n'Imana yakujeje, ukihangana ukamenya ko ari Imana yaguze muri icyo cyicaro. Oh haleluya, oh haleluya. Hari igikombe abarongozi banywerako, bamwe bo bitabakomoka, bamwe bo demisiyona, bamwe bo kwiruka, abashizeho n'abantu bo bimbamo, ariko abashizeho n'Imana barindira ubutaba bakuye mu ijuru. Imana ibahezagire cyane. Muriko murumva ubutumwa bwiza, muriko murumva amakuru y'ubwami bw'Imana. Uyu ni Yesu mukuru, umukuru akomeye, umwana w'abami. Yariko atanga seminere hagati mu bigishwa, abamara impari, ibibazo bafise abishyira kw'iherezo, ababwira ko uburongozi butangwa n'Imana. Ndangize ishaka nicyo dusenga Imana. Abantu b'abarongozi ikindi kibaranga, barangwa no gukunda abo barongoye. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo nk'uko umwana w'umuntu atazanye no gukorerwa atari gukorera abandi. Umviza akantu no gutanga ubugingo bwiwe kw'ishungu ya benshi. Yesu kubera urukundo yakunze wowe nanje, yaraje atanga ubugingo bwiwe, icyariko kimusunika gusesanya amaraso, kwihanganira ibishisagu, kubabazwa, gukubitwa, kumererwa nabi, kwambika ubusa imbere ya nyina, amahanga mureba icyamutera. Oh haleluya, kwa urukundo rusunika, gukunda wewe nanje, gukunda abantu ari Imana yamutumyemo. Umurongozi mwiza akunda abo arongoye. Mbere biradashoboka ko byogera no ku rugezo no kwitanga, akitanga ubuzima bwe akabusiga kubw'abantu. Utari uwo nturi umurongozi. Uwo ni Yesu. Rero baba biteguye gutanga ubugingo bwabo kubo barongoye. Hanyuma rero ibi ntiwobishobora utiteguye gutanga ikiguzi uburongozi busaba. Kuko uburongozi kuba mukuru birasaba ikiguzi nawe utanga, birasaba gutanga umwanya wawe ukumviriza abantu, birasaba kwitanga. Hanyuma kandi mwene abo bantu ntibapfa gutanga ubugingo bwabo. Ngira ndangize kuri akantu, mwene abo bantu bapfa gutanga ubugingo bwabo, ariko baba bafite ibindi bintu bibaranga. Abo bantu ntibatinya, ntabwo babagira. Nigeze kumva umupapa umwe mu muryango mw'ijoro, igisuma cyaraje. Nasizi ko cyari igisuma kumvise ibintu hanze mw'ijoro nka saa saba cyose saa munani z'ijoro, nabo basinziriye. Ngo arabyumva, ngo abwira umugore ati genda ibyo bintu. Atoya ati genda niba wumva, ati kumva urugendo urabe ibyo bintu. Abarongozi ntibatinya, baje imbere. None n'umugabo ugatangira kubwira umugore ngo naje kuraba ibintu biri hanze biriko biravugwa, bikaba kakunaniye, birabyanse. Abarongozi ntibatinya, bararinda, bameze nk'intare, biteguye guhangana n'amabingira hamwe n'amadubu yoza gutwara imikuku. N'intwari n'ingabo zikomeye, Imana ibashyiramo ubwo bubasha, bakagira umutima ukomeye, bakagira uruhanga rudahangagwa. Ntibapfa kumutera ubwoba ngo bavuze amajambo, kuko bavuye ku Mana. Kandi mwibukire ijambo, Yesu niwe ntare yo mu muryango wa Yuda.
rero nabo abahindura bakaba nk'intare y'abarongozi ntibapfa gutinya si ubujambo bwose bubanyuganyugisha oyaye ahubwo baba biteguye guhangana. Ndabwo mbabwire ko Dawidi igihe kimwe ubwo twavuze igihe kimwe ari mu ishamba nubwo bari baramutayeyo nubwo bamenga ntazwi ariko yari Imana yari imuzi kandi umusirikare akomeye ariko aracunga w'intama zase muhaza amadu agahangana n'amadu agahangana n'intambwe ukije kuwutwara umwagazi yacagisumira agahita agasakanwa akagitatamura hanyuma akacaga umwagazi acyatwaye ngo yishe idubu yishe intambwe yishe n'ibindi amabingira. Icyo cyatumye mu gihe cya Isirayeli ifite ubwoba kubera Goliyati yarabateye ubwoba. Nicyo cyatumye umuhungu avuga ngo ndibuka Imana yanziganye mu mashyamba ko natsinze indobo idubu nkanesha intare nkanesha ibingira nkanesha ibikoko byari bije kunyaka umwagazi w'intama bije kunyononera abandagazi b'intama ndayampaye ati ndafise ivyizigiro ko n'uwo mufilisitiya w'intare yitwa Goliyati Imana iramumpa ndamwica ndamugaburira ibisiga. Bwana asifiwe. Ntibatinya, nta murongozi agira ubwoba, nta murongozi atinya, ntiyumva agakomye ngo ace yiruka. Kuko babwira aka kajambo ndangiza uwadushize muri ibyo bibanza, uwaduhaye ibyo ayo mapozisiyo, ko ari Imana idushira muri ayo mapozisiyo, ariyo idushira muri ibyo bibanza. Nagomba babwire ngo twiteguye gutanga raporo y'ingene twakoze. Nta muntu baratanga raporo ku mwami w'abantu, kuri shefu w'abantu bose ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Ni byiza rero ko dutahurira hamwe ko ubukuru butangwa n'Imana kandi ko amayeri yose mu kwitonesha no kuvuga abandi nabi kugira ngo umuntu abone ibyicaro atari byiza amaso y'Imana, ariko dukwiye kurindira Imana no kumenya Imana ko ariyo ishira hejuru, kandi tukamenya ko uburongozi bwose ari Imana y'ubutanga mwarahizagiwe. Umugambwe twarihanganye turasenga Imana iraduha umurongozi mwiza. Ndashimiye iyo Mana kuko yishura hageze.